Ndasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye, banywanyi bacu muba muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Ni amakuru tugiye kugaruka vyinshi cane cane kuyarabana n'agateka kazina muntu. Turaza kubabwira ku vy'urupfu rwa Ajuda Eddy Claude Nyongere. Turaza kandi no kubabwira ku vyari mu mugambi Safisha, aho hari umutwe wa raporo yanditswe n'ishirahamwe Human Rights Watch muri Rusama umwaka w'2012. Raporo yari yerekeye isekeza Safisha ryo guhonya abatari bake mu ndongozo z'abanywanyi bakomeye ba FNL inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2010. Isekeza ryakozwe n'abakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'imbonerakure. Reka dutangurire ku rupfu rwa Ajuda Eddy Claude Nyongere. Eddy Claude Nyongere yari igisongerezi mu ntwazangabo yakorera mu biro bikuru vya gisirikare. Mu gitondo cyo kw'igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka w'2016, Eddy Claude Nyongere yarahagaritswe ku kazi, ahagarikwa na Majoro Emmanuel Bacamurwanko, aca amujana ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Aho niho rero Eddy Claude Nyongere yasambishijwe, arahohoterwa bikomeye cyane. Bamwe bavuga ko mu gihe bariko baramubaza bo babaza baramukata bimwe mu bihimba vy'umubiri. Ivyo vyose ngo vyoba vyakozwe bihagarikiwe na General Etienne Ntakarutimana yararongoye iperereza. Pierre Nkurikiyati Eddy Claude Nyongere yiyahuye ku munsi nyene inyuma y'umutaga, niho umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yatangaza ko Nyongere yasambishijwe akishura neza ibibazo vyose, ariko ageze mu cumba bamushizemwo aca yiturikiza ko grenade arapfa. Nkurikiye ntiyavuze ingene ubupfunzwe yaronse iyo grenade yakoresheje mu kwiyica. Amakuru dufise avuga ko mw'iperereza bahisemwo kumwica bamaze kubona ingene bari bamwononye mu gihe bariko baramusambisha. Uwo munsi nyene ikiziga ca Ajuda Eddy Claude Nyongere carajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro vya gisirikare i Bujumbura. Ico kiziga cari canditse ko hari umuntu atazwi. Ntawuzi ko iperereza ryahejeje kumwica rica ribagira uko yitwa. Muganga ati Nyongere yapfiriye muhira iwe mw'irohero. Mu misi 8 yakurikiye iperereza ryaranse gutanga urupapuro bita certificat de décès rwari rukenewe kugira ngo ibitaro vyemere gutanga ikiziga ca Ajuda Eddy Claude Nyongere. Kugira Ajuda Eddy Claude Nyongere ashobore guhambwa, ubuyobozi bwa zone Rohero bwategetse umuryango kwemera urupapuro rwemeza ko Nyongere yapfiriye muhira. Ntako umuryango wari kugira uravyemera, maze umuganga wo ku bitaro rwa Karidaca arasinya urupapuro rwemeza ko Ajuda Eddy Claude Nyongere yapfiriye muhiriwe mw'irohero. Iki akaba ari ikinyoma kidasanzwe mu gihe urugo rwa Ajuda Nyongere rwari mu buterere. Ivyabaye mw'igandagurwa rya Nyongere ni inshamake y'amabi yagiye aranga benshi mu bihangange ndetse n'abategetsi bakomeye. Abantu indiri barishwe n'ubutegetsi, inzego z'igihugu nazo zikarangwa n'ibinyoma bitagira izina kuri ubwo bwicanyi. Ninde yosubiramwo ibinyoma vyose vyatangajwe na Petero Nkurikiye ku izina ry'igipolisi? Ubutegetsi bwa bwaragandaguye Ajuda Eddy Claude Nyongere bubesha ko yiyahuye, mu nyuma butegeka umuryango kwemera ko yapfiriye muhira, mbere n'umuganga arabisinya nk'uko vyamye bigenda no ku bandi benshi. Ubutungane nabwo ntibwigeze bukorwa ku rupfu rwa Eddy Claude Nyongere. Tubibutse ko Eddy Claude Nyongere yoba yarasambishijwe mu biro bikuru vy'iperereza, harakubitwa, araborezwa igufa, ndetse no kugira ngo avuge ngo bakaba
yatanguye gukata bimwe mu bihimba vy'umubiri wiwe. Ibi vyose akaba ari ibikorwa vyakoze bihagarikiwe na General Etienne Ntakarutimana yari arongoye iperereza, ndetse no mu gutangaza ivy'urupfu rwiwe. Petero Nkurikiye asanzwe yavugira igipolisi nawe ico gihe akaba yaratangaje amakuru y'ibinyoma avuga yuko yoba yiturikirije ko gerenade. Muri aya makuru nk'uko nababwiye, reka tubandanize ku mugambi safisha. Ntuzigera uturonkana amahoro igihe cyose uzoba ukiri muzima. Uyu ni umutwe wa raporo yanditswe n'ishirahamwe Human Rights Watch muri Rusama umwaka w'2012. Iyi ni raporo yari yerekeye isekeza safisha ryo guhonya abatari bake mu ndongozi z'abanywanyi bakomeye ba FNL nyuma y'amatora y'umwaka w'2010. Iri akaba isekeza ryakozwe n'abakozi b'iperereza, abapolisi ndetse n'imbonerakure. Amajana y'aba FNL yarahahoneye ico gihe. Hari amazina amwe yamenyekanye kurusha ayandi, harimwo Audace Vianney Habonarugira yarashwe amasasi menshi mu nda muri Ntwarante umwaka w'2011. Imana irakinga. Uwamurashe arazwi cane, yari umukozi w'iperereza. Mu nyuma yaramaze igihe mu bitaro harabaho yinyegeje atarakira neza. Muri Mukakaro umwaka w'2011 Audace Vianney yahamagawe ku telefone n'uwavuga ko ashaka kumusubiza amahera amufitiye. Abaguye mu mutego. Ikiziga ciwe kikaba caratowe ku musozi kiri kumwe n'ikindi c'umu FNL nyene. Audace Vianney Habonarugira yari yahoze ari koroneli muri FNL. Umunyeshuri Oscar Nibitanga yasohowe mu Kamenge ari muhira ariko ariga acaraswa amasase 37. Hari abandi benshi nka Medare Ndayishimiye wo muri komine Ndava, hari Edouard Ruvayanga yarasiwe hamwe na mugenzi we mu Kinindo ca Bujumbura, hari Dediti Nirera yari arongoye FNL mu ntara ya Kayanza n'abandi benshi cane. Benshi baribuka umunsi ubabaje cane muri Munyonyo umwaka w'2011 aho bishikiye ku rugo rwa Leandre Bukuru ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ico gihe amarira yari menshi muri iyo nzu. Hari haciye indwi cegera c'umukuru w'igipolisi mu ntara Michel Nturweze batazira Rwembe atwaye Leandre Bukuru amusohoye mu nzu. Yamutwaye abantu bose babona. Haciye iminsi umutwe wa Leandre Bukuru watowe ahantu mu musarani. Igitumba cari caramaze guhambwa ku wundi mutumba. Umukenyezi yariko haratabaza asaba ko bamuha ibihimba vyose akabihamba, ariko nta n'umwe yashaka ko mwumva. Vyari biteye agahinda n'igihe benshi batazigera bashobora kwibagira. Leandre Bukuru akaba yari umunywanyi wa MSD. Safisha yishe benshi, yasize agahinda kenshi mu miryango, ndetse aba benshi b'abapfakazi n'abana benshi baba imfuvyi. Abandi bavugwa cane ni inzirakarengane 39 ziciwe mu kirabo Sherezami mu Gatumba. Hakaba hari kw'igenekerezo y'11 Nyakanga umwaka w'2011. Benshi rero ngo bari abanywanyi ba CNDD-FDD bari bavuye mu rukino rw'umupira w'amaguru bariko bivuna akanyota. Umwanya wa mbere ngo ubutegetsi bwemeje ko bishwe n'abanywanyi ba Agathon Rwasa. Ivyahabuye bibeshuzwa n'uwitwa Nzarabu yakoreshejwe muri iryo bara. Yari yakoranye n'abategetsi bakomeye mw'iperereza kuko nawe yahavuye yicwa. Ariko umugoroba w'igenekerezo y'18 Nyakanga umwaka w'2011 imbere gato y'isaha 2 z'ijoro, abantu bambaye impuzu z'igipolisi binjira mu kirabo Sherezami mu Gatumba bacucira amasase ku bantu bose bahasanze. Abatari bake bahasiga ubuzima, abandi bapfira kwa muganga. Bose hamwe abahitanywe n'ico gitero ni 39. Ico gihe bikaba vyavugwa ko benshi bari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Bukeye hatamatohoza n'amatoyi araba, Perezida Nkurunziza yaciye yishikira mu Gatumba, ibintu bitamenyerewe mu nyifato ziwe iyo abanyagihugu bagandaguwe.
yigizayo gato urugendo yagira kure New York muri ONU aca atangaza ko ibyakozwe hari ibyaha by'agahomberamunwa agira ko hanasaba ko amakungu yose yoca afata ababigizemwo uruhara. Umukuru w'iperereza w'ico gihe Adolphe Nshimirimana ntiyatevye nawe gusohora ibirego vyarungikiwe amaperereza yose yo mu karere aho yagirije umukuru wa FNL Agathon Rwasa n'abarongoye HDC ikibiri ko aribo bateguye ico gitero co ku Gatumba. Intumbero ngo nyamukuru y'ivyo vyose kukaba kwari ukurondera gucafuza bikomeye no gufatisha Agathon Rwasa bari bikeka ko hanyegeye muri Kongo. Mu minsi yakurikiye imbonerakure zaciye zitangura imyimenyerezo ya gisirikare ikiriba ndeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bikaba binashoboka ko ivyo binyoma vyose vyategura insiguro z'iyo myimenyerezo. Ntivyatevye Radio RPA yaciye ishira habona amatohoza yayo ku bijanye n'igitero co mu Gatumba aho yerekanye uruhara rudasanzwe rw'iperereza n'igipolisi muri iryo bara. Amatohoza ya RPA yarashavuze cyane ubutegetsi ku buryo amaradiyo yaciye ahabwa itegeko ryo kudasubira kugira ico bashikirije ku gitero co mu Gatumba. Ibintu vyagiye gukomera urubanza rutanguye mu butungane. Icatangaje ca mbere nuko ubutungane butigeze bukurikirana abakoze igitero, nyabona bwavuga ko bakurikirana abafashije abakoze igitero. Uwashizwe imbere nk'uwakoze ico gitero ni Innocent Ngendakuriyo batazira Nzarabu yaramenyesheje ko ivyo yakoze vyose yabitumwe n'iperereza be na General Mbonise Mbonimpa yari umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'umutekano. Ico gihe we yaranasavye incuro zitari zike ko ubutungane bwotuma ko habo yavuga bamutumye kugira yerekane neza uruhara rwabo. Ubutungane bwaravyanse. Mwikete yahove yandikira Akode Hash yaratomoye rwose ko ivyo yatumye gukora vyari vyitwa ko hari ivyo gufata uwitwa Carmel batazira Mukono yahoze agwana muri FNL, ariko yasanze ari intumbero yo gukora ubwicanyi bukomeye bugaca bwegekwa kuri FNL ya Rwasa. Nzarabu yavuze ko be na bagenzi we batangaye bumvise amasasu atanguye kuvuga mu kirabo Sherezami bose baca barayanyaga. Mukono aba arabacitse ariko harahunga. Nzarabu yatangajwe no gusanga bamwe mu ntwazangabo z'igipolisi n'iperereza bihagarariye hirya gato y'ahari ko habera ibara. Mu kurangiza Nzarabu yanditse ko umunsi umwe inyuma y'igitero yatumwe na General Maurice Mbonimpa kuja kwiyemerera imbere y'amaradiyo ko ari we yakoze igitero bitumwe na FNL ya Rwasa. Ivyo ntavyo yakoze, yaragize akoba amaze kubona n'amahera ya mbere atayahawe nk'uko yavyanditse. Urubanza rw'igitero co mu Gatumba rwarangiye Nzarabu akatiwe umunyororo wo guherayo, ariko ntiyatevyeyo kuko yahavuye atorokeshwa n'iperereza nk'uko yavyivugiye kuri RPA. Iperereza ryoba ngo ryaramusavye ko yoja guhindura ivyo yari yaravuze vyose ku bijanye n'igitero co mu Gatumba, navyo ntavyo yakoze. Hata n'umwaka uhaciye nawe yahavuye yicwa ku igenekerezo ya 2 Ntwarante umwaka w'2014 mu vyise igitero mu Rukoko. Gitangaje aho bereka ikiziga abanyagihugu benshi mu bo yagirije ko bagize uruhara mu bwicanyi bwa Gatumba niho bari. Aha umuntu yovuga nka Komiseri Desire Uwamahoro na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Uyu Nzarabu yanditse ko iryo joro ari komiseri yanamutahanye kubera ubwoba bwinshi yari afise. Hayo ni yo yabaye amaherezo y'icabona gikuru c'ivyabereye mu Gatumba mw'ijoro ryo kw'igenekerezo 18 rishira igenekerezo 19 Nyakanga umwaka w'2011. Ndagukengurukiye rero tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Vyonda subscribe canke s'abonner kuri hotel wafyo ndako kugira ngo utoja cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigeze ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.